si usigaye ukora muri Akejo media ya turi muri competition basha ari mugabanya induru zanyu nagashimwe ka mbere gatahukanye nde Ciela je ndabona yuko neza cyane rabishino hariko n'umudari Akejo media irera neza Destine Félicitations kuwa kabiri wa gatatu ni Iradukunda Ciela Félicitations muryoherwe mwiyumve ni byinshi turaba tukagira n'amapartage yabyo mugabo ntibaduha encouragement ntibanatumenye kuvuga ngo Akejo media mubaye Bambere cyo no kuvuga ati ni congratulation kuba mutahukanye iryo tsinzi yo kuba abafans ba Akejo media mwaramutse canke mwiriwe bivanye na muherereye bakunzi ba Akejo media nizera ko muguwe neza natwe ni sawa nkuko mubibona muri studio ibintu ni byiza cyane umunsi n'imigisha idasanzwe muri kumwe nanje NS ariko si DJ nyene turi kumwe n'abatumire ngaha aye kandi turi kumwe na mugenzanje reka maze ndabakire nawe kaze cyane nakuze cyane umeze neza ndameze neza babwira kazira nubwo bakumenyereye ndamugije kandi mwebwe mwese bakuzi ba Akejo media ndiza ko muri mugoye neza mukomeye ndi fresh sana muko mubibona ku mazina yanje ni nini umenyereye ni Keza Fleur ya Audrey yitwa Audrey uko kunerera rivugana ubwishimi bakunzi ba Akejo media ndibaza uwo turi kumwe ndetse tugiye kubana nawe muri kino kiganiro mu kwakira bene data abatumire muhaye mubona imbere yacu ndetse mu mwanya mutoreka kwanza dutangure kwanza tubakire hama umwe araheza atwidondore amazina yiwe ahaba mu buryo buramvuye kuvuga mu buryo bwagutse turahera ngaha kuri kote yo ngaha turagenda amazina yawe ndabamukije hama ku mazina nitwa Irera neza Destine kaze cyane muri studio za Akejo media murakoze reka tugende akote nawe hajya aye namwe mwitwa bande Ciela Iradukunda kaze cyane muri studio za Akejo media akote yawe nawe turabona umusaza ni sawa ni sawa umeze neza ibintu ni cool ni good kama dawa nashaka kutwidondora ku mazina nahawe n'abavyeyi nitwa Nyagirimana Jean Claude kaza cyane muri studio za Akejo media murakoze cyane ngira n'ubwa mbere winjira hano n'ubwa mbere ndanaramutse bariko barakurikira ibiganiro vya Akejo media neza cyane intro ya mbere ninje ngaha kandi mbona hasa neza ibintu ni good kabisa merci beaucoup reka tuce tugira ko rimwe na rimwe ngaho oye kuri Jean Claude Nyagirimana urayiyagira cyangwa urayinyagira Yagirimana si kunyagira Yagirimana kubera iki warabajije abavyeyi gituma bakwise uko barabimbariye byavana n'ibihe twari turimo ico gihe umuvyeyi burya ntapfa kwita izina uko abafite impamvu yanyise Nyagirimana kubera ibihe yarayimo niyo mpamvu yanyise Nyagirimana acabona kwituko umaze gukora waragishimiye naragishimiye cyane kuko nasanze mwisi udafite Imana nta kintu himo wokosha ego merci beaucoup watwidondoye twakumvise abariko baradukurikirana nabo nyene bagutahoye bakumvise ariko ntwatubwiye aho jewe musanze mvuka mu ntara ya Muyinga ego ariko nkuko muzi ubuzima bufise icerekezo cyabyo naje mu gisagara cya Bujumbura nk'abandi nyene usanga baje bamanutse sanze ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi neza cyane umwaka wa kabiri ibindi navyo nibaza ko nyine aturi umumanuka wamanutse ushikira he Audrey shikira mu Kamenge narabaye no mu Gasenyi ariko ubumba mu bwiza urumva ko mbandanya amasite uguma uyakatakatamwe yose aho tubonye bikunda niho tuja ko ahabonye vyinjira niho yinjira wo kundi vyunguka kabisa murakoze cyane reka tugende kuri sister nawe ngaho yatubwiye amazina kumbure nawe nyara ashaka kutubwira ahaba kumutakura niho musanzwe muvuga uri imvukira yega we twarose imvukira ngaha twakiriye imvukira muri studio za twishura reka twishura navuge ku musaga mugabo tuba kumutakura okay ubundi nawe hariya
akunda gutwenga. Mumbarize Audrey, mumbarize ko ndabona je ndiko navuga natubwire Destine uba hehe canke muvuka hehe byifashe gute? Hama mvuka mu Rumonge, mu ntara ya Rumonge ahantu bita Imagara, bazashaka ko bahazi. Hama ndi umunyeshuri kuri kaminuza niga Université Direct Tanganyika bac 3. Hama ba mu Mirango. Mirango Mirango D. Mirango D. Oh, ko cyane mbega Sami ndakubaze gato. Oui. Mu Rumonge hagiye umuntu avuye mu Rumonge bavuga ko amansi ko aduze. Umuntu avuye mu Rumonge bavuga yuko aduze. Avuye mu Rumonge. Bavuga ko amagiye mu Rumonge. Uva ngaho uja mu Rumonge bakavuga yuko umanutse. No kwihenda. Okay, basi okay, ubu twamwise umumanuka nawe Rumonge. Jewe muduga. Uno munsi twakiriye abamanuka turongera turakira abatuka n'ibyishimo ngaha muri Akejo nimvukira. Merci beaucoup ndibaza nta karobe baduhitaniye hariya mu nzira uduga utera uzino umukeke nawe utekeye umukeke wawe utekeye mu mwanya twaba tukorerako yego neza cyane Audrey duga rimwe na rimwe kumbure mu kiganiro nyezina ndetse abariko baradukurikirana batoba bazi neza impamvu uno munsi turi kumwe n'aba bantu. Okay, murakoze cyane. Reka nongere ndabaha ikaze kandi Jean-Claude Destine Siela murabe ikaze kandi muri Akejo Media. Mwumve mwisanzuye. Ni ibyishimo ntangere kubabona ni ivyiteka murombogisha kuri twebwe muri abakunzi bacu. Vraiment mwisanzure twabakunda gose. Hama nongeye kumenyesha cyane kubwira abakunzi ba Akejo Media ko badukurikirana. Hari ihiganwa ryateguwe muri Akejo Media kuraba abakunzi bacu badukurikirana everyday baba bambere kuraba ibiganiro vyacu baba bambere gusangiza abandi ibiganiro vyacu baba bambere kubilikinga baba bambere donc abantu baturaba cyane ego sawa gusa mubona muri mu kiganiro ariko nabantu benshi gusa badukurikirana ariko twaravye abasumba abandi bisigura abaza imbere rero nibo turi kumwe uno munsi naguciriyemo neza naguciriyemo Audrey uranunga gato iryo higanwa murashobora kuba mwibaza ati ryatanguye ryari aha nyene baraza kutwishira sinzi ko tugira ko tubivuga canke tubabaza abanyene ingempezi bandanye rero iryo higanwa ryari ihiganwa riryoshe kandi rimeze neza mu kiringo gito mu kiringo cy'ukwezi kumwe. Ero uko kwezi gusa no kwarangiye niyo mpamvu uno munsi kumwe n'aba bantu batatu aribo bashoboye kuba abambere badukurikiranye cyane muri iki kiringo nyene cy'ukwezi nabo uwa mbere twashoboye kubona nk'intwari warashima niyo turungisa link aba mbere ni mutama yitwa Nyagirimana Jean amashi kuri Jean Nyagirimana kuri Jean man umutipe rero hari ukuntu ngira ntaryama nukuvuga ikintu cyose chacha kuri Akejo Media niwe yabuwa mbere heno mvuga ati umutipe biri gute man ni umukunzi wacu byuzuye man Félicitations cyane. Merci beaucoup murakoze cyane. Je misanze ndakunda gukoresha imboga nyine murazi ko mwisi ya none nkuko nabivuze muri ka video amakuru ni yazi imbere y'ibintu byose. Yego. Niyo mpamvu je kuri YouTube kwanza notification je sine yankuramo connection. Yego. Notification rero ikize ngo mandayira neza cyane. Cyane ya Akejo Media cyane hariho n'izindi. Oya Akejo Media nakurikira cyane ko je naho nabandi mu ishure. Nk'ikiganiro cha sport cyakunda kuba dusohotse muri pause. Nacanje ahantu nkaba tranquille nyine nkabanza kumviriza mfise écouter. Mejeje nkaca subira mu ishure. Nibindi biganiro byagenda birabura ho n'abanatashe muhira n'abandi ribu. Uri pause. Kabikirikirana neza cyane. Tugushimire rero mugabo tubandanya gatoyi tutoza ahubwo twakubibazo mu nyuma. Hama twabonye n'indi ntwari kazi igira kabiri yadukurikiranye neza ku rugero rushimishije ariwe irera neza Destine aka umuduga amashime umuduga
reka tuvuga ati merci beaucoup uri umukunzi wacu vyuzuye uri umufana wacu reka ndamwita umupampe umupampe wasanga anasemaga ati chawa tuseme naye ni chawa Akejo Media ni umukunzi arenze c'est la félicitation non ni Destiny Destiny oh sorry umudu ndaguketse no uvuze si ndaguketse umubiki gatubandanye ama murugo rugendo nyene ngo guhiga abakunzi bacu buzuye bukuri beza bumutima no kuronka indi ntwarikazi bumutima abakunzi bari ku mutima ariwe iradukunda Mesiela wow mukomera abaje imvukira félicitations imvukira ku Musaga ariko iba ku Mutakura idukurikirana gose cyane ndetse n'umutima ubikunze félicitations twarishimye gose ku bwanyu twabonye nk'abahizi twabonye nk'abantu mudufise ku rukundo kandi turabasaba kubandanya uwo mutima nibirangire ngaha muri kiganiro no uno musinye tava dupostinga ibiganiro dukeneye kandi kubabona ubwa mbere apana inyuma y'uyu munsi ndetse kandi kubabona bisigura yuko iyi ni intango peut-être hariho n'ayandi ma opportunité azoza muze murabe ntimugarukire ngaha gusa Audrey icyo nkundira ubuyobozi bwa Akejo Media ni kimwe gose ibintu nk'ibi bitanguye uko uye twitege byinshi muri ibyo byinshi rero biriko biraza kumbure aya mazina twitege kuzobabonamwo kandi nankeka kuko nka Jean Claude mpaka ataryama neza cyane Destiny wewe ngira nubwo abari kadateka abari karumviriza Burundi Gospel Stars bana muri banya byinshi abari ngaho ati wow muri sport nawe nubwo bariko baramusuka aguma yiyumvira entertainment amakuru y'isi bigeze hehe bigeze havugwa ibiki industry ibintu nk'ivyo rero reka tuvuga ati mwarakoze cyane ariko kandi imbere ko tubandanya ntafise utwazo tugomba kubabaza kandi ikibazo ngira mbaza ndashaka enyesho kuri mwese kubera iki mukunda gukurikirana Akejo Media kandi hariho izindi media mushobora gukurikirana zishobora kuba zikora ibiganiro vyiza gusumba ivyo dukora canke bisa neza gusumba ivy'iwacu cyangwa bavuga nyene ibintu bibereye kumva biryoshe kumva ariko mukumva yuko mukurikirana Akejo Media reka duhere tangura nakaye turi mu kwezi kuko abakenyezi aba mama icambere mukora ibiganiro byinshi kandi kuma kote yose ego ntakundi iki ndaza kuronga ico kindi nkunda bwa mbere ndakunda kya cadukeburana iki kya kiganiro cadukeburana dukeburane kirangyohe ego nakijya kya mutumira abastar ego okay menya byinshi nakiya kindi kya c'abaririmbyi Burundi Gospel Stars ayandi ma TV ego barakora ibiganiro mugabo usanga bakora nk'ibiganiro bintu usanga we nk'ivyo bintu ntibikuryohera usanga ibi byinshi nyimwe ntakunda kimwe ndaza kwitora mu kindi ego ku makote yose ubasi urafise naho aho ugeza aho ukunda okay bisigura ko Akejo Media ikuzuriza aho wumva hose wifuza okay ikumara inyota mu gihe wumva iramuruhura akaruhuka neza akaronka inyigisho akahanurwa merci beaucoup undi okay Jean Claude wihangane reka dukurikire ducange kuri Jean Claude oya turi mu kwezi kwacu turi muri mars abakenyezi abamama burya murubahwe les femmes d'abord okay hama nanjye impamvu nkunda Akejo Media nkuko mugenzi bivuze hari ibiganiro byinshi ego kindi naco mama wanje nakunda dukeburane n'irya gospel search arabikunda nukuvuga ngo iyo ndiko ndaraba Akejo Media shambira ati nidukeburane cyane manzindira manza kuraba amakuru y'inkino amaje nanje ndaza kuha birabe kuvuga ngo mufise ibiganiro kuri kote zose haba ku mpanuro ku bintu biba bigezeho ku isi hari abantu tuba twicariye hariya twazi ngo isigeze aha ibintu bimezuku mugabo puso dukurikirana tubona ati
aha igihugu kinaka ibintu bimeze uku bigenze uko ego barakoze cyane reka tuvuga ati imana ishimwe kuba yarazanye icyo cyiyumviro cyangwa iryo yerekwa ku murongozi wacu vraiment twumva hari abantu benshi bari banyotewe ibiganiro nk'ibi ibiganiro biryoshe biruhura ahari yubahwe umushinganana nayo yashikiriwe umushinganana arashikiriwe abakenzi twahejeje vuga yo nawe wisanzura kaze cyane yaje icambere novuga ngo noshimira Akejo Media cyatumye nkurikirana iyi Akejo Media mbere na mbere nuko je nitwanyagiye Imana ikintu cyambere nabonye mushira ibiganiro bimwe byinshi bijanye n'ijambo ry'Imana epidora ku Mana canke ibindi neza cyane ikindi cya kabiri je sanze nkunda football canke sport muri rusange bicu byumva ko ajya amasaha nyene ntatangwa kandi muri sport hama makuru buri munota uvuye ku phone usanga haje bishasha ikindi cya gatatu novuga ngo ndakunda amakuru nyene ari karasirikira nka politique canke ibindi nka kiya kiganiro actualité internationale nkabijya urabona nibijya aya makuru ntigera bura ku isi ni ibintu usanga habaye ikintu rendi hari habaye iki urumva ni ibintu biba bikenewe mu gihe cya nyacu rero urumva nasanze ari ahantu ushobora kwisanga mu makategori atandukanye je sinovuga ngo nkundiki cyane je ikintu cyose ndakiraba kuko nta kintu kimwe mu mwisi usanga kitakugira akamaro ego niyo mpamvu nahisemo Akejo Media ego usanga n'ibindi biganiro bikurikirana ariko hari igihe uvuga ati kameme ivyo wacu ntusinje gukurikirana ngo muri Ukraine habaye ibi mu gihe Akejo Media irikira bivugira ngahe Bujumbura ntayirabe bashobora kuba hari ho bakurusha kugirane ku iyo recherche sivyo acho uraba ugasimbira kuri Akejo Media hamaka karaba ayagezweho mu isi ya none ego barakuze cyane Urumva yuko Akejo Media yaje hageze Akejo Media yaje ari kirumara mu bantu benshi mu muryango myinshi ku bantu benshi ifasha benshi karuhura benshi bivanye n'icyo umuntu arimwo arakora cyangwa mu by'umuntu ariko ariga cyangwa mu buzima bw'umuntu nyene hariyo ibintu usanga umuntu akunda ibintu bimuha motivation mu buzima ibintu nyene biba biri muri we nongeye kandi babaze nka promotion ya mbere Akejo Media ihaye utuganuke canke akaganuke kuba mudukurikirana neza bihagije mukadusapotinga mukagerageza gushikana Akejo Media kuri hashoboka mwiteguriye gute canke muriko mutegura gute gushishikara umwamamaza Akejo Media ngaha mu Burundi canke kwisi bwa mbere no gushimira uburongozi bwa Akejo Media bwiyumvira ico kintu cyo gushimira abafana kuko ni benshi usanga dukurikirana ariko avuga abafana nyene akababwira hari ati big up sana muri big up akabivuga nyene uko nyene ko mutere ariko Akejo Media kwa yumvira ati ndabaho kantu nembara kabasha canke iki ntako ndakora ko gusengera ndazaho gakora ko avukana ntugira ikibazo washitse kumbure uri ngaha kira kintu kiraza kubera neza basi baragize iyo innovation canke ico cyumviro cyo kugira ngo habe gushimira umufana nawe yakurikiranye nakakurusha abandi kame murumva ibitegeza kuduha inguvu zo kukubakurikirana kurusha ndetse no kwereka abandi ahantu bakwiye gukurikirana ibintu bigezeho misi ya none canke ikintu cyose umuntu nawe ntusinibaza naho budakunda sport ashaka gukunda ibintu bya gospel ni budakunda gospel ashaka gukunda makuru ya politique budakunda politique akora gukunda bijya bindi babigezeho bijya biganira kame nabonye mwaragerageje kugira makote yose kugira ngo ubwa mbere no gushima ishaka bitwe tuzogerageza nkuko twaba tubikora je novuga ko urubuga ngira nta rubuga ngira ntabakurikirana muri zijya mbona haje inyuma kubera imboga zose ndazikoresha zishoboka sawa je nibaza ko kubwanje nzobandanya nabandi nibaza ko ababone bazogenda baraduga dufate nk'ikiringo c'amezi angahe kugira ngo tubone impinduka bivuye kuri mwebwe sinova ikiringo gusa nyene urumva turagerageza urazi ko umuntu ashaka no kumuha karinke ugasanga yaciye irabira hirya ntakugurure ko cyangwa kubaza ngo ibi ni bikingo haro ninjiye ngo nsanga ntwa mayinite urumva ko
gusa nyene urumva twebwe kameme je nkanje haraba abantu usanga banzi nyene ko je ntaza muri ibintu ariko aho nyene bagitangaza buno ano mahiganwa hakabaho inani iyo gutanga yo kuzotanga ubushimwe ku bantu bazovyitwaramwo neza ndetse muri ico gihe bigitangura wewe ku bwawe wiyumvira gute eske warigara wiyumvira yuko ibi bintu kweri Akejo Media izobishitsa kweri iri serie izobishitsa kabisa inadutumeko nkuko n'umusi wisanze uri ngaha muri studio je igituma narinzi ko ibintu biri serie link nayikuye mu yindi group kandi wari yarirungitse ari Clovis Ridic nayo nanisanze ndamuzi ku yindi samirizi ego kandi ndamuzi ko ari umuntu atabesha rero nkibona kwanza Akejo Media nahise nibaza ati kumbe yo bayimutse nahise nkubitira kuri Facebook batarambwira ngo iyi link nibiki amanda nda following and then ncanabona publication ndavuga ati kombe vya bintu biri serie mvuga reka ninjire shawo sanga nanje biragenze neza neza cyane uyu munsi ko ari umunsi novuga ngo umunezero kuri jewe ego ni byari serie kabisa okay mwarakoze kutwizera rero na Akejo Media ntabwo yiteguye guhemuka ku bakunzi bayo murakoze cyane Madame Sierra tubwire nawe mbega witeguriye gute cyangwa witeguriye iki kugira ngo Akejo Media ibandanye itera imbere jewe nzoshiramwo effort zanje zose izo nahora nkoresha anti kangiye kongereza okay merci cyane beaucoup Destiny nanje nimugiye ikibazo nk'abagenzi banje bobo abo dusanzwe twegeranye ababanyi bose barafollowinze kigese kuri ico nanje ndafise TikTok Instagram imbuga zanje zose abafollowers banje bose negeza kuca ndabarungikira link bakaja gufollowinga ni kuvuga ngo tuzogerageza uko dushoboye okay murakoze cyane katuvuga ati Imana bashoboze amen murakoze cyane gose mwese mwashoboye kuba mushika ngaha ono musi n'ibyishimo ariko nawe ku ruhande rwawe utwishyure kuri iki kibazo eske nawe nyene wabyakiriye gute mu gihe ihiganwa ryari ritanguye hategekanije ubushimwe bwa Akejo Media ko buzotangwa mbega kuri wewe eske waciwe ivyifatamo ubwo tugitangura waruzi yuko kwere bizoshika uno munsi ukaza arico kikuzanye ngaha muri studio ugahamagaga kuri ico kibazo igihe bitangura no kuvuga ngo jewe nabigize sinabwizere neza ko bizoba ko murashaka kuvuga ati twibaza ati peut-être que bashaka kutumotiva twigire mugabo mu nyuma turaronka group y'abafanzi ba Akejo Media ukuntu tuza turabiganiro tukabona turusho baduha bari très sérieux tuvuga ati bya bintu rero biri très sérieux tuvuga ati rero tegeza kubikorana inguvu zose byanga bikunda tegeza kubamo neza cyane murakoze gose nk'umuntu yo kubwira ati mu majambo abiri canke atatu uvuge Akejo Media uko umaze kuba uyibona canke kuva ugitangura kuyikurikirana Woyivuga gute Akejo Media imara amazi Sierra tugiye kitamara amazi bari serie ego bari serie geretse kuri ico impande zose neza cyane nimba baba warihebuye hari intahe z'abantu hari intahe z'abantu bavuye mu bibazo neza cyane nimba woba ukunda football hariho biganiro bivuga kunda baririmbyi byose birahari kuvuga ngo uko buri hose tegeza kuronka karere wawe bivanye n'ibyo ukunda yego merci beaucoup nawe kuri Sierra Akejo Media mu majambo atanu wewe woyivuga kwiki ko bitangura kuyikurikira canke abiri uko woshobora gusigura Akejo Media kuva gitangura kuyikurikirana ivyiza wahuye navyo muri Akejo Media canke ivyo Akejo Media itanga ishikiriza abantu byakubatse muri wewe ikiganiro narenze kumara ikiganiro cyose neza cyane oya 5 minutes nkabona connectance chameba mugare kujya gutisaga batugira ngo bagira tubaze ibibazo ego wajeti iki kintu cyavuze ku munota wakanga umutamazi ikiganiro cyose nacho usanga ari mbaye oblige yo gukurikirana kumara ikiganiro cyo cyane cyambere ego ikiganiro cyose cha kabiri naco makote yose ngabivuze je ibintu by'abastari ndabikunda neza cyane football numbazi ego ya iby'abastari ndabikunda
merci beaucoup cya gatatu mwavuze baratanga uburusho ntayandi ma TV ndabona bagira Batanga like uburusho? batanga amajit encouragement kuba fans. motivation. yeah. Okay, merci beaucoup. Reka tubashimire cyane Audrey. Bon, murakoze cyane ndumva tugiye mu bibazo ntabwo twoheza kuko ndazi yuko Akejo Media ari kirumara kuri twese ari kirumara ku bantu benshi nako nitwoheza kuyivuga kuko ikora ibidasanzwe ifite ibyiza byinshi ifite ibiganiro byiza ifite abafanzi beza bafite umwete nka mwebwe from Mugisha rero dufise ubuganuke bubiri mugabo reka duhere ku kambere ko tutakeneye kubabona nyene akaganuke mugafise kandi munakambaye Ibintu nivyoroshe kandi bamwambarira ahanyene nta kibazo. afise tuganuke tw'imipira yanditse ko Akejo Media Merci. umuntu mbere yo gupibriya Akejo Media mu kibano aho mubaye kandi turakeneye n'inyuma aho ngaho muce mwifotoza mushire ku mastati mwereke ba bantu kandi nimugende muce mufata muyishire hariya ayo mu nzu mu mabegi oya kujya nyene mubikora n'umutima mwiza mubandanye mwamamaza Akejo Media ata foto nta cabaye ushobora kuva ngaho uvuga ati ndafise imirimo ngomba nje gukora muri ville kubita kwa Akejo Media bagende barayibona aho uzo muri kuramamaza Akejo Media nizere ko mutazoduta hasi. Oya, deja je aratanga kumwe ati siyo sige kora muri Akejo Media. Video twakoze. Agaba video twakoze. Ego. Abagenzi banje bose siyo sige kora muri Akejo Media. Oya, turi muri competition basha ari mugabanya induru zanje. Bon. Pia date. Bavuga ati siyo yamaze kuba umukozi byaheze. Bo reka rero mugenzi wanje Audrey ahaguruke kugira ngo ashobore kubahereza kwanza two tuganuke ahere kwanza n'iyi impira itomoye imeze neza gose ndibaza namwe muraza kugira ico muvuze muhejeje kwiyambara. Ndimo foto ya. Office wa mbere ni wa Siena. Merci. Siena uriko ni foto yawe. Ucugerageza ukubiteko kugira ngo atafoto ngo ntacabaye Ni bankira akona agashimwe ka mbere gatahukanye nde Ciela je ndabona yuko neza cyane rabishino hariko n'umudari Akejo Media oho ndabona hari imbere wa utegereza ego my god ambara Merci. je ndabona ibintu ni vyiza cyane Mva. Agapira mukabona gute kwanza? Reka mwatoye na couleur nziza. Na nambaye kunyene. Vraiment nukure. bifashe neza cyane kabisa. Hama ahaganuke kabiri ni envelope yanditswe muri competition ndibaza mwese competition murayizi mu mutwe mwarabonye ahaganuke umuntu azova wa mbere azoronka wa kabiri azoronka no gatatu azoronka rero nuko vyagenze Akejo Media nigere hindura amasezerano Ni kujya nyene kujya mwabibonye muri envelope mu bisanga mu kujya wa nyene mbere tumuhe uwa mbere Nyagirimana Jean-Claude amashi cyane kuri Jean-Claude félicitations sana. wa kabiri ni Ireraneza Destine félicitations ku wa kabiri. wa gatatu ni Iradukunda Emesiela félicitations. muryoherwe mwiyumve sinzi yuko ariyo akajambo mushobora kutubwira bon ntangura nguma ntangura n'ukwezi kw'iwacu Jean-Claude arihangana novuga un très grand merci bon muratunezereje antuka muratunezereje merci beaucoup no kuyandi ma competition muzotegura tuzoshiramo inguvu ego comme je nabaye wa gatatu nzo mu wa mbere wa mbere aho rero aho gira gwitiranye na Claude uzamucako wibuke Claude ko yakubwiye ko adasinzira
tudosize ntagoheka tuciga primaire ya ucisanga wari umusobaye wa mbere wa kabiri ceka nige zace mbu wa mbere n'ubu nuko nyese tubigenza kugira amakohashma menshi ego okay urakoze reka twumvize Destine nawe nukuri murakoze mva ko nabashobora ndabahetseruye ndabayambi hama murakoze nukuvuga ngo ndaduhaye encouragement bikwiye nukuvuga ngo uko aho tuzoba turi hose Akejo Media muzoyibagira yaga ubwo munaryamye muzokuma muyibuka nk'ubu je ntangoye kubona ibyo nza kurota mw'ijoro reka kumbwira kama turabashimiye cyane ko ni byinshi turaba tukagira n'amapartage yabyo mugabo ntibaduha encouragement ntibanatumenye kuvuga ngo Akejo Media mubaye Bambere kandi muzoka muri Bambere mutima yacu irabishimiye ego burakoze very much yeah mushinga ntahe bwa mbere ni iteka kuba muri studio za Akejo Media shimira mwebwe abanyamakuru mwatwakiri tunashimira cyane cyane umuntu yazanye Akejo Media tumubwira ati aho wakuye uronke ibyo usubizaho kabisa twebwe natwe ku ruhande rw'iwacu tugiye gukora nkuko twahora dukora ndetse tunarushirize kame murabona ko twarose motivation stanone d'être devant vous tugiye kugerageza uko dushoboye kose kandi twizera ko Akejo Media izogera kure gusumba ngaha murakoze ego urakoze cyane ereka tugire ko rimwe na rimwe tutelefone ego ubuyobozi bwa Akejo Media kugira nabwo bugira ico bushikirije kuri buno buganuke buhejeje gutanga basanga barongeyeko hello amahoro boss mahoro muraho turaho namwe n'amahoro ego hama turi muri studio ya Akejo Media turi kumwe na bantu bashoboye gutsinda ihiganwa ry'abantu bakurikirana ibiganiro vyacu bakabisangiza abandi bakabikunda rero niwo turi kumwe muri ikiganiro rero twari twifuje yuko namwe mwogira ico mubabwiye peut-être akajambo keza canke kuba keza canke ikindi kintu mufise mwokwifuza kubabwira sawa mahoro mwese ngaho muri studio ni sawa yama ndishimye cyane kuba ndosaka kanya ko bakeza mwebwe mwese mwagiye mu mahiganwa bako turarondera abafans ba 2025 badufise mu kumutima by'ukuri murakoze ndibaza mwebwe mwahawe iryo teka ryo gushika muri Akejo Media muri studio za Akejo Media ndibaza nuko mwarakoze bivuye inyuma ukabikora neza none rero kimwe nagomba ndabakeze kuba mwarakoze neza taho ibyo bitwereka yuko mudufise ku mutima kandi mukurikirana ibiganiro vya Akejo Media kuba mwatowe muri batatu baserukiye abafans bose ba Akejo Media ndibaza iryo niteka rinini ko mwebwe no kuri twebwe cyo no kuvuga ati ni congratulation kuba mutahukanye iryo tsinzi yo kuba abafans ba Akejo Media bitwemeza yuko mudufise ku mutima. Merci once again let me say congratulations to you all. Thank you so much. Keza kuri twese. Merci. Ati murakoze gose. Na mena nabo murabati baragize neza kuba bitwararitse cyane kubiga byo basabwe gukora bakaba barabikoze. Twagiye kutwakwirikirana tukabona yuko aba bafise intego cyangwa bafise ishaka ryo gushika ahantu ko tuba turi kumwe ukuntu bakora pushing Akejo Media tubona ati abantu badufise ku mutima ndibaza n'ibindi tuzokorana nabo uko twubara tweretse yuko bakurikirana ibikaniro vya Akejo Media kandi bishimira media yacu ya Akejo. Murakoze cyane. Murakoze cyane nabo bavuze yuko Akejo Media yaje hageze. Akejo Media ari media ibaha ibihe vyiza haba mu buzima busanzwe mu mpanuro kwijambo ry'Imana mu byo kuririmba
donc Akejo Media irabuzuriza hose kote zose Ego me. rero ngo mwaje hageze murakaza mugire umugisha Twese hamwe. merci beaucoup uyo ni CEO wa Akejo Media ahejeje gutanga ijambo ryo kubakeza nkuko mwahejeje kumwumva ya sinzi rero namwe akajambo kugira ngo tugire ko duheraheza kino kiganiro kanyuma umwe wese aragenda avuga hama agira ico ashikirije ahubwo Sami icyo nari mfise kako byinshi babivuze bose kuvuga bavuga bya bindi nyene ahubwo nibadukorera akantu kagaragaza ivyishimo ya neza cyane urakoze rwose urakoze ego ni mutugaragariza umunezero ushobora urabitweruka ndemanwa dushaka sinye bash nimba uhaguruka ugatamba nimba ego murakoze cyane Jesse ndogo twenga si cyane kabisa urabibona ubwo muri seri biba rimwe gusa nyine twebwe turashimye tu mwarakoze twizera ko nibindi twifuriza iterambere ya Akejo Media murakoze ego murakoze cyane murakoze cyane abakunzi ba Akejo Media murako muradukurikirana ibihe twagiraniye ngaha na bene data bashoboye kuba batahukana ubushimwe nibihe byiza cyane ndetse mwabibonye reka duse nk'abasozera kino kiganiro tubifuriza amahoro imigisha myinshi gose no kubandanya mukurikirana Akejo Media muyipushinga kujya nyene musanzwe mubikora izina rya NS ngomba nyita Sami turi kumwe na Iza Fleur ya Audrey turabasezeye ariko kandi tubahamagara kwama mukurikirana ibiganiro bya Akejo Media bye bye